Ego Kigingi nawe muwajije umunsi wa mbere hama duhuye twari dukutanye ndamubaza ibyo MC arambwira ati vraiment ni bon dayo abadamu ntaba hari benshi nukuri branche ndaguhama marché ni konfisa mu marché ndavuga tugende gahoro tugende gahoro kuko je sawo nashaka guhera mu bintu biri hejuru ndamubwira nti kandi ndashaka na comedy nayenzi na Jekena navuga comedy nyene nkuko abandi bose ndamubwira na comedy vraiment yarandavye vraiment yaratangaye Kigingi arabati ushaka comedy wavyumviriye neza comedy ni stand up ni amablage uhagarara ugatera abantu ivyo bintu abamama ntavyo bashoboye ivyo bintu abagore ntavyo bashoboye ivyo bintu abakobwa ntavyo bashoboye guhagarara ugatera inkuru nta nkuru tugira fati ona magroupe WhatsApp groupe WhatsApp naho bafite isabuni mu maso nkibuka naho bandi muri douche nkibuka ko hari ibintu umva nkunda gutera inkuru ngo bisombe no kuvuga inkuru zishuje nkavuga ati bisombe birancitse umva ndiruka ugasanga isabuni kuri ninja mu maso ndiko ndaraba message nkayugurura isabuni vyanka ngiyanagura uravyumva nkagenda kugira gusa inkuru menga zirancitse. Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'abantu. Nuko, another day, another vibe. Ndakubwira ko uno munsi vibe yacu ni shaje. Vibe yacu yaduteriye neza na neza ituzanira umutumira adasanzwe. Baramuzi, bagiye baramumona mu makomedi agiye atandukanye, aho benshi bagiye barimvira ati kumbure si umurundi kazi. Benshi bazi uko atari umurundi kazi ariko uno munsi namuzanye mu bimenye bakunze kuvuga ngo wa mu mama twenze uno munsi nazanye karibu cyane. Merci beaucoup. Umeze neza? Ego ku mutima no ku mubiri cyane gose. Ndashaka kumenya ukiva muhira nabantu bangaye bakubwiye kuberewe? Bebe wanje wa 3 ans yangiye bamuratesa. Bakunze kuvuga ko abakobwa kenshi usanga bo bafise urusaku bayagi ivyabo hagati yabo mugabo ni ibintu tutari tumenyereye kubona umuntu ashobora guhagarara kuri stage agatwenza abantu. Urabona ko ni kimwe mu bintu abantu usa ego urafise parni ufasha ko benshi n'abandi bakobwa baravuga ati turashobora kumera nka naka twaramuye muri Kigingi sama akora ibi wabuze kuri umumama. Hariyo abantu gushikisa batarapfa bavyemeye bivaye no kuntu batwenza. Ahubwo reka ndakubaze hari ibintu abagabo n'abahungu mwihaye mwarihaye ibintu nivyo wanyu kubera nivyo wanyu mwenyene kubera iki oya ndababaze nivyo wanyu mwenyene kubera iki no muzi wowe abaje kubikosora ni stand up ni amablage uhagarara ugatera abantu ivyo bintu abamama ntavyo bashoboye ivyo bintu abagore ntavyo bashoboye ivyo bintu abakobwa ntavyo bashoboye guhagarara ugatera inkuru nta nkuru tugira ahubwo tout simplement ahubwo ndakubwira ikintu abantu kenshi bakunda kumbwira bavuga bati bigenda gute byagenze gute mbega ari marié mbega umugabo wiwe abifata gute n'utuntu nk'utwo oye mbega bigenda gute mbega byagufashe gute nibiki nkuko simpaririye vraiment sa abantu benshi babirimo nk'abamama bobo apart bakina amafilme abamama bagira stand up abamama ndumwe umugabo akobwa hariho bakeye gusa abantu bagenda barabaca intege bagenda barasubira bakabaca intege ugasanga bakora biheba sino barahari vraiment barahari hama kandi kindi naco iriga n'umwuga mwiza n'umuguri beni urumva turi enjoyinga aho duhuye turaryoherwa tugatwenga ni bon. Hari n'abakunze kuvuga bati kumbure ujya we usanga no muhira ataharangwa kubera kuguma aryohera abantu. Aya oya ivyo sivyo erega nakazi ni ibintu ukora n'umwuga ukora hama uragenda hamugataha gusa nyene urumva iyo usanze uri umuntu ameze ukuntu kuvuga je mu isanzwe no kuvuga iki je niyo ndi kumwe n'abana tuko turakina n'abana tuko turakina twiga dukina ibintu byose turatwenga turi muri olala twe site mubaza abana banje turi kumwe turi kumwe n'umugabo
en tout cas ma famille yanje ni ikintu ca mbere nkunda ni ikintu tout ce que même je fais c'est pour ma famille. nuko mbashaka kumenya rero kugira uvyinjiremo kugira ushobore kumva ko nawe woza urahagarara imbere iyo mpano wari usanzwe uyifise canke n'ibintu wavuze ati ndavye abandi ba humoriste ukuntu babikora ndumva ko nshobora kuvyiransamo. Urumva je mu bisanzwe hariho ikintu ukuntu nkunda kuvuga ukuntu nabitanguye nabisavye Imana nabigize nkiyerekwa mugandaza abantu barakunda guca bavuga ibintu ujambo iyerekwa nyine bavuga ngo yerekwa twari kumwe je nababaza abantu twari kumwe ni saa turi kumwe wewe warasenze je narasenze ubyumva je narasenze vraiment sans mentir nta blague à part nta blague irimo narabisengeye hama Imana irabinyereka je ko nayeretse ikintu nkunda ufite je ndi umuntu akunda gutera inkuru vraiment nkunda gutera inkuru ahantu mbandi notera inkuru tugashaka tukigumira aha tuko turatera inkuru kandi sindaba uwo tuzitera uwo ndasanze wese turazitera mbandi bien ndakunda kuyaga aussi comme groupe WhatsApp dufate on ama groupe WhatsApp je groupe WhatsApp naho no bafise isabuni mu maso nkibuka naho no bandi muri douche nkibuka ko hari ibintu umva nkunda gutera inkuru ngo bisombe no kuvuga inkuru zishuje nkavuga ati bisombe birancitse umva ndiruka ugasanga isabuni kuri ninja mu maso dukunda raba message nkayugurura isabuni vyanka ngihanagura uravyumva nkagenda kugira gusa inkuru menga zirancitse umva donc cari kico kintu kindudubizamo uravyumva kindudubiza nkumva ko ni kintu nkunda kuyaga n'abantu et puis on est d'accord umurino kuri no BJ uri faut kuraba ikintu kigutwara umwanya hamukagivyaza umusa ntushaka kwamba wirigura teri inkuru kwabure none je kwera nikorera ivyanje kera narakunda gucekwa turiko dutera inkuru mu kiyo na mama nabo tuvukana ugasanga twese turi mu nkuru zasaze mu gatondo uravyumva et puis ubu uye kwera ndikoresha ni ugasanga ndavyutse mu gatondo ndiko ndatera inkuru inkuru zashushe abantu akanu kose ngo nta mutuntu tuko turatwenda amasaha aranjanye nkavuga no yashanje nzova mwiki ko nzinduka ndatera inkuru c'est pas après nabonye ati erega ni cufise ni cufise cukinura gifise gikoresha voilà c'est pas pour profiter les gens mugabo nyene naciye wacicamwo kandi ubundi bien nukuvuga ko naho no mara umusose ndiko ndatera inkuru mana ndi mukazi urumva urabona ati nivyi wanje ndiko ndondera amasije ndiko ndavyaza umusaruro ndi mukazi ndiko ndakora nuko uri umwe mu bantu bashoboye kurikirana ivyigwa ari nayo mpamvu kenshi bakunze kuvuga bati ujya wowe naha twenza ntaca arafise akandi kakabige numu artiste professionnel international et gradué satisfaction alors c'est satisfaction vraiment muri comédie ni oroshe comédie ni oroshe mbashaka kumenya uri kuravyiga warabona kumenga ni career yawe canke wavuga ati reka mfe kugerageza sinze maramare hageze ko nereko nsohora ya mpano yanje oya akukumara ntikajaho ufite ntanguye kugira ama formation ufite ntanguye gushaka kugira comédie narifuje gutangura kuvyiga kuko quand même navye ntisinza kwirasa kuri discene zo mu Burundi ngonje gutwenza hama nkubita amamamba atamaswata no birababaza guhagarara kuri scene guje gutwenza abantu ntubatwenze nimba ari ikintu cambere nukuri mpora mbwira na public ndabasavye naho mudatwenga mwidigadiga bigirisha birababaza yoyo batibe bigirisha basi birababaza nta gisinzi urana nk'akana kavuze ngo kagira gatera umupira kakawukubita swata urana deja karaguye ahandi naho urana nyene karira ni kurira indani vraiment mugiye gutwenza ntutwenza sasa rero navye nti nukuri je sinzoja kwirasa kuri scene kuko namanibaza ko ikintu cose umuntu akora hariho ukuntu bagikora sivyo hariho ukuntu bagikora kugira ngo kibe ciza uravyumva ico quand même nico kintu na senga mvuga navuga ati okay ibintu nzobikora mugabo
si za blague za misi yose si za nkuru namati ko ndatera si bwa buntu umuntu atamwo ugasanga buratwengeje canke butwenze kweri uri kuratera inkuru ntubufise objectif yo gutwenza ubu uri kuratera inkuru zisanzwe kaguyemo kagatwenza ni bon kadatwengeje naho urapasa urumva ariko iyo uvuze uti ngiye kugira stand up le but ni mpaka batwenge le but ni yo gutwenza uravyumva le but ni yo gutwenza hama kandi aussi no gutanga message kuvuga ibintu kuntu biba ibintu nk'ivyo nyene urumva ni nko kuvuga ubutumwa muguri kuratwenza n'ubutumwa en fait kuravuga ngo kuvuga ubutumwa mugabo uri ko n'ubutumwa iblage n'ubutumwa none ntibaba bavuga ibintu biba baba bavuga ibintu biba bakavuga ibintu dufate icambere nukufata nk'ibintu bibishe hama bakagerageza bagagarukana sourire ku bantu uravyumva nukuvuga ikintu wowe ubonye par exemple bijya kuva kera nk'umuntu aguye wowe ugaca utwenga bon arababaye muguka mutoroka uvuga ati mugabo ndatwenze gena waguye ugatangutse yababaye mugabo uri bagerageza yababaye umuntu aratsite udukabona ibintu biri bizarre kuntu yagiye ukabibona namoye ukuntu yakora kita bikagutwenza urumva mugabo wamutoye wagize iki urumva sasa rero stand up nivyo woye nako kantu ko gutwenza rero je navuga nti mugabo ndibaza ko hariho the way ukuntu babikora ivyo rero jewe nivyo naciye mbanza kubaza navuze nti impano ndayishire akote mugabo fo yuko mbanza kumenya uko bikorwa umwuga answa ukukogwa umva sinje kwirasa kuri scene gutyo mbe rojete canke gusanga urababaye canke ugasanga urikuragira n'importe kuko nimba ari kintu abantu batazi nukwanka kwiga nukwanka kumenya gukora ibintu uravyumva nukugira iyo humilité ibi abantu baravyanka bagashaka kwigira aba UI sivyo ni nk'akabebe wagaterera ku isi akakabwira akabebe ure ni wimenye ni wigaburire ni wigiri akabebe kavyuka katazi no kugira izose akabebe kavutse katazi ni zose plus tard karakomera izosi kagenda karakomera ama parti buke kamera utwinyo bakaplodisa bagatangura kumugirisha dede voilà kavura shatsa canka kabivamwo ntabije ko akagenda straight gutambuka uvyumva yamafise umuvyeyi ari ngaho ariko araplodisa je kuva mvyaye nabonye yuko quand même umwana chaque étape il faut applaudir ugashimira n'Imana kuko wewe muvyeyi nta ruhari ubifisemo atari Imana n'uwo mwana nyene umwana afise ukuntu nawe nyene abishiramo inguvu ki developa hari umenga umuvyeyi arakompanya umwana niwe agira rythme yiwe afise rythme yiwe donc nivyo rero ndakubwira nico gituma umwana ntavuka vuga uravyumva umwana ntavuka vuga umwana ntavuka agira iki uravyumva nico gituma iyo ukeneye kuja mu kintu uremera ukiga nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo urumva ngo ntiwiyemeye ngo bwa mundi ntiwiyemeye no nukugira gusuga abanyamaswata sino biba bisanzwe ari ivy'iwawe biba ari bisanzwe ari ivy'iwawe mu gukamenya ndabikore gute nuko mbashaka kumenya rero wewe wabitanguye ubona ko umenga uje n'umushasha n'ibintu twari tumenyereye bijamwe ugwaruka cyane kubijamwe uri umumama byari ibintu vyoroshe oya ntivyoroshe kuko byansavye guca bugufi cane byansavye guhera hasi abantu bavuga ati we turakuzura umuntu akunda inoti uri kurarondera inoti aho wahabonye inoti nkihorera uravyumva nkihorera kuko urumva nta noti vraiment nayo ndabikuramwo ntivyari vyoroshe vraiment ntivyari vyoroshe urumwe mu bantu twashoboye kubona bashobora guhagarara ku ma stage bagatwenza abantu umaze kujabuka ibihugu atavyinshi atanuze irakogwa yata gusa najabutsa agahugu kamwereka ku exagera vraiment ntituje kubesha urabona hari ukuntu abantu bavuga ati kwera iki yasimvye hari n'abitwaje bavuga ko peut-être tujya turamunza arafise inoti ashobora kuba yarinvestishije kugira bashobore kumushirayo
oya oya vraiment umva nico gituma ndakubwira ikintu kimwe niryo banga rero ryo kwiga iyo ufite uri kuriga harakuba ko ikintu abantu bagatangara ubyumva ko ntimwa muri kumwe nico gituma namambwira abantu niyo ubonye umuntu ashitsemo ntimuri kumwe ntuzi vyacamo urabyumva jewe naragiye muri Congo muri Goma c'était vraiment magnifique urumva déjà public yaho nabana beza baratwenga abakongomani vraiment baratwenga barazi c'est humour barayikunda bari ngaho baratwenga n'abantu batwenga vraiment kandi vyari vya bien ça ni uyu mwaka nari kugenda mugabo ya vraiment nari kugenda ndumuenvoyer spécial mugabo ntacu nta kundi hazoza izindi opportunité urumva sinon jewe kugenda c'était je l'ai mérité kugenda gukina Goma je l'ai mérité nta faveur nimwe habayemo nta investissement novuga ngo je nashizemo je l'ai mérité tout simplement yego kwera ibikorwa byarivugiye nimere nk'abandi ibikorwa byarivugiye nuko inshuro ya mbere gushobora gusohoka igihugu vyaboneka ko ni intambwe nini hari abandi abantu basanzwe batwenza basanzwe babikora bari banabimazemo igihe byitwa ko ngaha banazo batari bwashobore gusohoka igihugu wavyakiriye gute kuri wewe navyakiriye neza navyakiriye nk'inyishu navyakiriye nk'inyishu ya ni nka recompense yakayashukana nukuri ntakubesha muri Goma ni heza uravyumva sinzi kuza kuhagenda kiye gihe aha muri Gatumba hari amazi sivyo imiduga yaracaho mu mazi hama hagasubira hagahagarara urenze frontière kugira ushobore gushika indi ahandi hantu hatari amazi menshi hari amazi menshi cyane bagendera mu biduga bige bisura mbaya sinzi kuri bavyita bisura mbaya biriya bavyita gute gabaje ama pick up ego mugavyugaye twekera twavyita ngo ni bisura mbaye uravyumva ndibagiye ukuntu citwa sinzi imiduga sinkunda kuyimetriza nibijya biba bitwara abantu ariko ugumye urindira iyo miduga washobora kuharara umva haraza n'amafuso bakakubwira madame uparame hejuru ndavuga je ndaparama hariya hejuru ku ifuso hejuru ahantu hejuru y'umushoferi kuri iriya kabine urumva ndavuga je ndagiye n'ukuri kubera je je vais pas rater cengira mparame ahuri nagiye nambaye bien nk'umumama nyine ari chic atesa nambaye burayi ibintu vya voyage iki n'amasuplice ya blanc tout blanc heo ndarabikiziba kiraho cengira ndahurire hariya hejuru mugabo barambwira ati nibikunda ukaduga varize yawe nironka ukuntiza okay ndabireka muga vraiment imana icirangirira igitangaza umundi muntu twari kumwe yagiye acasiga bw'iwundi ati bana umufashirize hacaraza ifuso yindi itarapakira mba nduriye ngo ni muri ndambwa ati ndambwe warane tuvuganira indani ndinjira indani mu nyuma handi barabapakira inyuma iyo fuso niyo yashoye kunjabukana ayo mazi hamanje ndafata indi modoka turagenda Uvira hari amabarabara mabi sinshobora kubwira urumva hari ibinogo umva sinzi ko no kubwira ni ufata ipantaro iri deshire gutya nicyo barabara ryaho umva navuga ati ni route iri deshire kabisa no kubimana hama hari ahantu rero ushika ukagenda n'amaguru gatoyi ugasubira ukurira c'était la catastrophe ushika Bukavu nashitse ndushe shitse Bukavu ndagenda muri bato mu bwato rero iyo bato Emmanuel zurirayo kuri Facebook sinzi kuyizi ni Titanic uniriya bato ya Titanic mwarapanga no urumva nagiriye muri première classe VIP ndashika barambwira madame wabonye chambre yawe ndavuga chambre mu bwato ate finalement eti ego genda wiyalonge uraruhuka niki ndagenda ndasanga chambre ndavuga toya reka nkoresha umwanya ndihindura ndambara ikanzu ndambara gaho talon ndasohoka kuri bato kubera fata amafoto
ufata amafoto ufungura neza iki umva sohotse umuntu wa mbere naramukije abaye umufotografe hari umufotografe wa bato haba hari umufotografe wa bato afotora abapasaje baba baje haje urumva bon abandi baba basanzwe babimenyereye mugabo bavuga ati ibintu ni arantwara ahantu ho kwifotoreza hejuru urumva kandi urumva bato kuntu imeze igenda buke cyane ufite ntunavyumva ntushobora no kumenya ko muri ushobora no kumenya kuri uragenda bato nyene gumumenga irahagaze uncuti abantu barabusha iki kurumva nda telefone umuganda amubwira ntishusho reka ndaguha amafoto urumva ni Titanic iyo uraha yari Jacques na Rose twagira ijya foto yagoye mugani dutwagwe urumva umva ndagenda umugabo yarambwiye ikintu amusuza arakoroka arambwira ati ndakubwire gashusho tu le mérites tout ce que tu as enduré ndakubonye uri ngaho uryohewe gutyo tu le mérites biboneka ko umugabo wawe ashigikira ibikorwa byawe cyane yego vraiment umugabo wanje n'ukuri aranshigikira yego aranshigikira tuba turi kumwe wabonye ko ari we yanzanye arashigikira vraiment yego yarantwara mu repetition hari igihe yanshomorera akana ati nawe ibintu byawe bite ubona gute navuga ati nukuri nangorane rindira uzobibona mbashaka kumenya umunsi wa mbere utangura guhanunza abakuzi kumbure uri kuragenda uvuga ati ibintu ndiko ndakora reka mbanze mbaze abasanzwe banduta ndavuga abakigingi n'abandi bagiye batandukanye bavyakiriye gute barakubwira ati bana cyane babanza gutangara ati suri ko ari wowe nyene ubishaka ego kigingi nawe bimubajije umunsi wa mbere hama duhuye twari dukutanye ndamubaza ibyo MC arambwira ati vraiment ni bon dayo abadamu ntaba hari benshi nukuri ndakubranche ndaguha marché ni konfsa mu marché ndavuga tugende gahoro kuko je sawo nashaka guhera mu bintu biri hejuru ndamubwira nti kandi ndashaka na comedy nayenzi na Jekena navuga comedy nyene nkuko abandi bose ndamubwira na comedy vraiment yarandavye vraiment yaratangaye kigingarara bati ushaka comedy wavyumviriye neza ati ego atariko naciye ndenza ko ariko sishaka kuja kwirasa gutyoye nashaka mbega hoba hari ama formation hoba hari ahantu bavyiga hoba hari ama club I don't know hari kintu shaka kubanza kumenya les notions de base ukuntu bikogwa avuga ati uhewe urazi ko hari formation ngwigira ibi yego hari umukomedian yitwa Mishu sinzi kumuzi Mishu le comedian Mishu wa kera yaragiye sinzi kumuzi yakora ego RPA menga Mishu rero n'umuntu yakoze comedy kuva kera n'umuntu yatwengeje cyane yigana buyoya kunavuga yigana ba Obama donc yaratwengeje vraiment cyane abantu baramuzi ni we yigeze kuvuga kari akantu ko kuri Rema FM ngo nimba ndago bavuga Rema FM ijwi ibyo ni vya RP arakanu karema niwe yakavuze yagize ma stand up mesh ni kwerangira ukiri umuto tawuzi yarazi kwigana cyane yaratwenza gose vya primusique ni ari mu babitanguje ku organiza bijya avyanima bijya vya primusique kera cyane ya muntu abanyagihugu bo baramuzi yaraduga umuntu afite show vraiment cyane yaratwenza sana cyane gose hama Mishu ataragenda Mishu rero urumva niwe umuntu wa mbere yavuze ati nukuri ndakeneye ko yo mu Burundi comedy yo mu Burundi stand up iduga kuko ndabona yuko abantu babura ama opportunité babura ubumenyi babura abantu babankadra muri babura abantu babankadra kuko Mishu arasurinya cyane il faut savoir écrire il faut kumenya kugira texte ukamenya ibyo uri kuravuga ukamenya kuvuga ibintu biri cadré uvyumva
Mishu rero niwe aciye arondera uwo muntu afite ishure muri Congo yitwa Gomahir Academy, yitwa Moami Bala, niwe yaciye bace bakorana, araza kugirisha formation de 3 jours kugira agirisha tu notion de base. Iyo rero iyo formation je ndiyandikira, barampaye link, Kingi yampaye link ndiyandikisha, hama niyandikishije biranka muko muvyo vyamaze kunzamwo kuba gerageza link iranka gushika naho ndamubwira ati nukuri rya link yanse. Ibana ambaze none ndamubwira yanse kandi nejo bazotangura urumva jusqu'à menace ndiyandikisha etu hewe bana nimba namuteye stress vraiment, namuteye stress wazi stress z'aba mama Mama yakwizingira Kingi fasha none gashaye ico kintu wamaye ko kituguruka ndamurukira na screenshot arambira madame nukuri akandaguhe numero y'umuntu baza sawa iyi numero ndamubaza umuntu cambo nindi numero inyandikiye ambare ati uriku nabonye yuko urikuragerageza kuyandikisha c'est trop tard nico gituma link yanse twamaze kuyugara kuko twakwijije abantu atariko comme tu es une femme nukuri tu es encouragée turakwemerera urumva ico gitangura kunyohera urumva nuvuga ngo muryango wugaye muga comme c'est toi urakumva ko kandi wowe urikuragerageza gukora ikintu urikuribaza ufite uba wasenze uvuga ati mana iki kiyugara bizoba atari ivyanduro vyumva nawe et puis uzumva inyishu nk'iyo comme c'est toi Chona ati ni yamana ndiko ndasenga ugira insho rindira we gusa Chadagenda muri iyo formation yabaye 3 jours, umunsi wa mbere wari formation, umunsi wa kabiri wari wo kumenya kwandika, umunsi wa gatatu yari spectacle. Twaje tugira spectacle. Umunsi wa mbere nagiye nshushe. Uzinyira ati ni ibintu jengiye kubereka. Ati je Yesu ndashika. Sangana umukongomani d'abord twigisha. Nukuvuga ngo dugira mu gifaransa. Tamubwira shamu je mugabo tugeze kwandika je mugabo je no nyemerera ngire comedy mu Kirundi niho biza biriruka. Arambwira ati madame oya d'abord si wafashe inzira yo kugira ama formation numva utoheraho, il faut kwagurira kure. Il faut pas chercher la facilité. Yukuja mu Kirundi kugira ngo wiyugururire ku yandi ma plateforme internationale ushoye gutwenza ha utwenza n'ahandi. Numva utokwirimita ku Kirundi. C'est toi qui vois. Wanzura acitse kwandi negati cha Kirundi canje narinje kubakomesha ahubwo ca gifaransa wadeje gifaransa tuvuga nka mu Burundi ariye no kuvuga no guformira phrase vyanka ibaze kuja gutwenza deja no kugira discours uvuga ati uvugira ati vuga ukuntu vyagenze guhera mu gatondo gushikisa vuge mu gifaransa birakugora ibaze rero gutera inkuru zo mu gifaransa kandi abantu batwenge imyaka ingahe nari nsigaye nkora akazi ka business ko mwibarabara nano natanga raporo nano nahamwe nahurira n'igifaransa na hamwe ndasugenze umuzungukazi kera turavugana cyane mugubu urumva zizatangwe n'ugabura ka audio ko nagira audio nkagira comment ça va ma chérie kumvira kurarondeza rezo kurarondeza igifaransa audio iri umva audio iri kuragenda ugati no audio ndungika pa tumubwira nta manyu ufise kubera français difficile ugacha wemeza ati nta mwanya ibintu mana nikwegemo nibiki muga nkibuka abantu nasezeye hewe urero bya bintu birashushe ngiye kugira formation n'ibise ba copine bama qui étaient fiers de moi bati hewe turi nyuma yawe birashushe ama félicitations menshi ndatanda babwira basha tubwira hewe murabitse ko tusha tubwira spectacle muduce muza ibiki bizobe bishushe ndabwira murabanza murindire nzobabwira hanyu batubwiye ko ari spectacle ari twe twiraba twenyene
urumva ndagira texte ya mbere nagize vraiment narabaye choqué. Nagize texte histoire de mon enfance akanecdote kanshikiye ndayitanga je sanzwe mvuga amajambo menshi yari texte nini ndayivuga nshishamo telefone nyene uravyo gutelefona sinzi kuvyumva kurondeza igifaransa haba harimo ama menshi et puis tu vois c'est ça tunhutko après utunhutko nyene barandawa barambwira d'abord izo histoire uravuga ni uri kuvuga he ndiko mvuga mu Ruyigi donc c'était en congolais mu Ruyigi c'est où donc en fait c'est à l'est du pays biki c'est pas intéressant kuko ntavyo yumva ntahazi aho hantu atambira ati okay en fait il faut kuba mugira ma histoire à passa déjà uri kurambwira mu Ruyigi sindahazi nahonzi umva iyo histoire yawe deja mba nahejeje gutakaza kukumviriza no aturu ufise abana ufise umugabo kwe kutakina ibintu nk'ivyo na mugabo je nizanye nyene na mugabo wanje nzokina shwish je nizanye ufite nari mfise ubwoba bya ibintu by'ama réseaux sociaux ushobora kuvuga ikintu abantu bakakwataka donc bwari ubwo bwo bamfise umva nubwo nabitanguye bwari ubwo bwo bamfise nari terrifié mu mutima kuntu ushaka kubikora umva nari anesthésié umva ndabikora uku et puis acambira ati wapi iyo histoire yawe ça marche pas genda wiyumvira iyindi muganda avuga ntaco reka mbandanye reka nandiki ndandika ka histoire gato nyine kukuvuga reka ntange yari devoir hewe ka histoire acaragakunda ngo akareni sawa ndavuga abantu bari bizarre nakoze ibintu byitwa ko biri nakoze urunga nuko ubu deja ngiza akantu kanganuko k'iminota 2-3 acambira ati okay reka rero tugufashe tugahande drôle nabyumva katugahande drôle ici au lieu de dire ça fais ça iki vuguko genda rero boroka iyo texte tuvuga ati ndasubiye ku ishure finale none mama en plus ubu rero je nahejeje amashuri nahejeje university urenda ngiye kwicara mu cumba mboroka inkuru ibintu nibiki ibi bintu nirashemo nibiki je nkeneye gukora akazi kanyohera nkeneye gusuiva ma passion nkeneye gukora ikintu ndi mu munezero uravyumva none baje kumena umutwe gucyayi non je te dis nagize casse-tête ya indi ntashaka kubwira hama mu nyuma ndagategura ko gantuze yo ndapanika hewe ndagapresenta kandi apama karatoza nuko gusa mu nyuma nagiye gutahura ibyo bako baratwenga c'était pas ma blague ariko batwenza bako baratwenga cyane ibintu ndiko warabonye ko batari ko baratwenga je nabonye baguma batwenga ari abantu baguma batwenga ubuye pas après niyo bambwiye ibyo bako baratwenga mugaje umamfu wowe bavuga ati ufite umuyumoriste bako baratwenga ni sawa David batwenga kugira bagutwenge nangorane essentiel batwenga wowe wavuye kuri scène et l'audience bayabonye ko abantu batwenze urumva candabandanya aho hantu ndavuga donc iyo formation heze donc nukuvuga ko bari baduhaye les notions de base harasigaye kuja kuri terrain nawe ukironderera andi ma plateforme ukinirako ndavuga karambanye n'ubu naho ndajahe ko deja naye numva yuko akabuto bantemwo ikintu banyeretse naciye mbona ko vraiment impinga ni ndende fo ko ndonka nyene ibi sizi kuvyumva ufite amashure sizi kurabona ubwana bugiye ku ishure bari ubu UI bari ubu UI bakuru baba bakora ibintu busubiramwo buntu boyana ubujokone uravyumva iyo tanguye guja rero ku ishure akiga niho agenda kubona yuko atabintu azi uravyumva ntihatangura kwiga kwandika ntihatangura kwiga kuvuga sinzi ndiko ndagusigurira ukuntu ishure igusubiza hasi
donc avec ako ka utwo dutwa iyo formation ya 3 jours niho nagiye kubona yuko c'est pas aussi simple kandi ndiko ndasenga narumva nijwi rimwe ati nene inde yakubwiye ko ugiye kwamura ugiye gushika ko ari imyembe ihiye ati nzoshika waruze gushika wiyamurira ntiwaciye imbere yanje gusenga nta nzira yanje yorosha inzira z'Imana ntizorosha sinzi ko kera wibuka ko kera baravuga ngo inzira z'Imana nizamahwa inzira z'Imana ntizorosha. Okay, aho rero numvise nk'iryo jwi rimbwiye uko nacasubira nkabandanya ndasubira ndavuga none ubu naho qu'est-ce que je fais ndavuga ati muri formation twari kumwe n'abantu baravuga ko ari muri club kandi abantu bari muri club nabonye ko ari muri club warabona ko blague zabo zipanze sivyo donc tu vois umuntu mwamye mwicaranye yitekani kandi hari ikindi kintu nshaka kubwira abakomedi ega abakomedi sikuvuga ko umwanya wose waguma akwarasa no wari abakomedi bari timide abakomedi hari abantu bicara bakicara nyene bitekaniye gutyo wowe agaza gutwenza hageze ko c'est pas pour dire yuko tout le temps gumutwenza Cyabona abantu batekaye nkavuga mbe nk'unawe ninde yamuzenga umuntu nta niturufa zigushira umva jera umuntu turicara niturufa ariko aradutamo ndabira ati uyu kweri araza kunshaka mugabo kacu usanga hageze ko present tugiye gupresenta kaza umva tak 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 wowe nyene ukagumura abagutya none ivyo ni wavyanditse ryari blague sur blague uruvyumva muri comedy bavyita ngo amavan van sur van tak 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 achambira turumva ndi muri club kunuku club yego imeze gute mwene monyakira ati yo turagukeneye vraiment turakeneye mu mama n'aba jeune hariho umumami arimo ati turafise deje umumami urumva nawe ujuru umumama ni bon et on ndagenda ndintegra iyo club ça n'a pas été facile kuko umva personne en fait ni mbasha no kubwira gute umva jewe siyo generation yanje warugiye mu bantu uruta ndabaruta cyane uravyumva ndabaruta cyane umva abajene bakishirondera muri université je nahejeje université 2015 ubu ça fait 10 ans wumva n'abantu bakiri abajene harimo abari muri secondaire blague papa muri repetition kumva nyine ibintu bavuga abantu kavuga none pardon ibintu byanje bizoronka n'ikibanza basi hazogira na batatu bana umva ntibanzi sindabazi deja bagashaka kumpa icubahiro n'umumama tumwubahe tugira iki ngiye kwerekana ivyo nateguye ntibashake kunkosora cane musi wa mbere ndagira vraiment sketch ndayimara barambwira ko mfise ndibuka umu metteur en scène yarambwiye ati abonye ukuntu ndepeta ukuntu nandika ndamwereka arambwiye ati nukuri kubona uri umumama ukaronka umwanya wo gukora uko kuntu kose c'est bon uzoshika kure mugabo urumva ico gihe nara présence nuze akavuga ati c'est bon pour le début c'est bon atari hugitangura yego harimo vraiment c'était 8 minutes ndibuka ko iyo video ebana narumva umenga ndarenze niki nanayirungikiye kigingi warayimurungikiye kigingi ndambwe wabonye aho ngeze umva ntiyananyishuye Daniel marayiravye ndavuga Jesus ati ninde yari yamanuye yari récitation nyene iri ngaho yari récitation nta mouvement nta ki uravyumva nta feelings yarimo mugabo urumva rero ubundi renda bandaya nigumira muri ivyo nyene mu nyuma rero baca barankoma umunsi banandaza ndagira utundi tuntu nkutwo nyene bambwiye ati yabamviriza rero madame rero wapi ibintu kuragira nta feelings irimo c'est du storytelling tu es là nuri kurinjira nituko turabona nico ushaka kuvuga uravyumva ndavuga karabaye baranyadutse basha ti baranyuba
après ndaca ndaronka indi opportunité andi hantu nja gukina aho je me sens à l'aise mu bagenzi banje mu bagore mugana bo nyene nabankiye ndababwira nti ibintu vya comedy mbona umenga ntibiko birapasa amarambwira ati nukuri tukure urumva kuba kugira comedy kuba spontané nukubitegura ni arambwira tumviriza jewe ndakuzi wa muntu dutwenza misi yose sivyo alors tu viens eba ndavuga je ndapfuye muganga nkasubira nkavuga nzoja gukinira abantu batazi amaformule ya comedy ivyo nzogira vyose bazovyakira uko reka rero fata utuntu dukenzi hama ndondera inkuru ndavuga ni inkuru nurondera ziryoshe uwo munsi vraiment ndumva biranse canke ndakuri Monsiyo hariya kuri Monsiyo ndagenda ndasenga gatoyi ndabwira Imana Mana umviriza rero jibe ibintu nimba ari wo wabintumye buriya rero n'inkuru nawe urazitanga cange hariya nguma njanu haje nyene je nkuru zinkororeremwo je nkanda zandike heyo ncanagenda nza numva inkuru ariko hanzamwo ama ide mana antwe umva ndatwenga harimo ama ide ibintu nyene bihora biba nkaca numva nongera mutundi tuntu heyo ndavyandika nikoreye akanuze akantu gatoyi ca ndataha nibeje kuronka text canagenda ndashika ubwo vraiment nafise panique nyinshi uwo munsi baragira kuzobikora yego deja nari je nyene ntiyari spectacle ni ukuvuga ko hariho ibintu biriko biraba ama panel baravuga cyo gati rero tumira amateazi umukomedienne ndagenda sinze akantu kanjemo ndagenda guke nyene kuri scene umva nsanga abantu bose baricaye guke bararindira ibyo ngira ntabwira ego kweli uwo mukomedienne bamwakira guke mbe mwarasaze mbigi uri kurangirira annonce ibyo ngiriye nibiki edayo reka ndavyikorere jewe nyene ndasubira umviriza rero muhaguruke mu mwakire amasheme hewe urumva nyene babarakangutse urazana iyindi vibe nyene ndaza cyo kurazana ibintu vya comedy wowe urazi comedy gani goye ntagura kubabwira ibintu byose maze mu imisi ama stress ama struggle just jabise ama struggle comedy goye kunuku durumva nuko ndababwira bayi ndahejeje ngo comedy none kutarayigira ngo watanguye ngo isi comedy ntimwakora twega bayi urumva aho rero niwo munsi umugabo wanje arambariye niho yari yambariye ati nari natinye ni kimuga franchement yo ni vyawe vraiment buri waratanguye uratangura kubona ko ibintu biriko biragenda biriko birafata inzira yego bashaka kumenya rero manje ndasubira rero subira mu gifaransa aho natwegeje mu kirundi nsubira rero mu gifaransa barambwira ati urumva rero buriya wengira uri yareze mu kirundi tuzokwigobera mu kirundi mu kirundi niho ndi yareze je nzokina mu gifaransa je muraza amashuri nize je umwe murayazi mwaramara abadevoir barambwira ati okay comorere mu gifaransa tuzoraba ibyawe cinagenda nsubira nkinisha ya feelings kwa sinzi ukomeze niko nkina ndavuga ni okay ibi bintu kunda biha abantu niko c'est moi niko mbameze nyene je ndi umuntu baranakunda no kubwira ati we vraiment none umfite jewe dutwenze turatwengana na jemba ndimwo turajana sinibagira mutwenze ndumva nkafata mikro nkagira natwenga nkikubita avuga ati we warasaze wowe umuntu uze wewe kwagenda mvuga none ubona jemba ndyohewe nezereza abandi nibagira urumva tizatangura nyene uwo munsi vraiment na club irambwira ati none enchanté nitwaye tukutse tuno munsi turakumenya hari n'utuntu yaba dukunda kugira ufite hari akantu bita kubida no gukina nyene abantu ugasanga bakubise squatter rero nk'iyo umaze iminsi
umaze imisi ukina uraha hejuru umva akabide kaba karakwegera gato umva gumamparurira ati bana uritega umaze gukina kagaye kose uguma uraha aye rindira mu misi akabide nako kazoza umuguru umva akabide n'umuyimohiste barajana biba biri kumwe nuko mbashaka kumenya rero uno munsi turaha ntubona ko biriko birafata iyindi ntambwe n'ahantu tutari tubimenyereye cyane kubona cyane mvuge nti mu ruhande rw'igitsina gore nabo bashobora gukora ibintu bishobora gufata inzira ibintu bishobora gufata abandi bantu bagatwenga wamenga twari tubizi cyane kuba ku bintu by'abagabo izemanuro batoyi bawe bari nyuma kugira ngo kumbure bashobore guca amakanda nk'ayo wawe ibintu bizogenda neza biragoye mugaje ikintu nobwira abantu nico namambwira abantu bose ufite abantu baraguca intege abantu baracana intege vraiment abantu baracana intege ubu turiko turabona ukuntu ubuzima buguma buhinduka ibintu biraduga ibintu biragira iki quand même iyo umuntu ahisemwo kuvuga ati reka ndeke kuguma nicaye nkora ikintu urumva duse 24 heures twese mu munsi duse 24 heures bari aba boss batari bafite 24 heures umukrizere afite 24 heures umuntu yirirwa aryamye adakora afite 24 heures nukuvuga ko umuntu avuze ati je muri 24 heures zanje reka ndabe akantu nokora kugira ngo niyo occupe utilement jemba numva uwo muntu yarakwiye gutera intege yari uwo gutera intege kuko dans les pays étrangers muri Europe no muri Afrique hari ahantu henshi ubona ko humour ikomeye stand up ikomeye itunga abantu gasanga barifise baragaburira imiryango ni kinino turabona abantu bamwe birabatunze barafise ubuzi bwinshi bakora kuko iyo ukora stand up irakugururira imiryango myinshi ukagira ama publicité ukagira ama MC ukaja muri art sinzi ni ibintu byinshi imiryango ishobora kukugururira mu bintu byose ushobora gukora rero jema numva no hamagarira cancana abigeme n'abapfasoni bakabikora surtout nk'aba mama baba femme au foyer ha mama bisombe muhuye uratwenga n'ubushaka umuvira ruhande mugabo franchement bikanga ko abizamo kubera ko hari iyo societe vraiment yo itubaniye nabi societe y'abarundi itubaniye nabi deja araba nawo mu bibazo vyiwawe nawe uri kurambanira nabi ngukora ibintu by'abahungu sinzi umuntu yabishize ko etiquette ngo ni by'abahungu cyangwa iby'abajene ntawe nzi uratwumva utwo tu etiquette utwere nitwo bita blocage nitwo tu bloka abantu hama gocu usanga wewe ni uri kurabikora uravyumva ni uri kurapambana ngo ugerageze kubikora tu n'es pas libre tu n'es pas libre uguma wiyumvira reka ndabikore neza ntibinkwegere na caresse ibyo alors que ari akandi gapeti kagahungu kariko karagenda gakora kadekona gasubira urumva ata muntu numwe akavugisha uravyumva ko kari free sinzi ko umva degré ya liberté kunimeze tu te lèves tu fais ukigira ariko hari uwundi muntu ategerezwa kwigengesera alors que ni gikorwa umuntu akoresha umutima ni gikorwa umuntu akoresha umutima umuntu aguha ivyiwe umuntu aguha ivyiyumviro vyiwe umuntu agupartaja ukuntu avyiyumvira sasa rero atangwe kwiyumvira ukuntu avyiyumvira amakrishe bazomuha bigaca bimusubiza inyuma hari abantu benshi babikora ugasanga hari uzuza ushaka kuraba hari abakobwa benshi bakora bagafata ama video incertainement mugasanga ya supprime mamwibaza ngo habaye iki mamaza ngo nubusazi numubipore genre aujourd'hui je fais des vidéos demain je les supprime ni pression abariko y'abavyeyi uravyumva y'abavyeyi ya entourage yiki yukushaka kuturungikira mu bintu bimwe bakibagira la réalité en face udutegerezwa kwikorera ubuzi bwacu ukagerageza kwarondera akazi kawo ukora ukiyepanwisa muri ako kazi hamukazo hakaza abandi no mugarera handi hanini changement y'umuntu development ihera ku muntu wowe ubwiwawe nawe ubwiwawe ivyo bintu byose ugumye uvyemera uko bikubera inambamye ni wowe nyene wifungiranira ni wowe rero umva umuntu wenyene ni wategeza kuvuga ati hapa na hapa genda pambana na maka ndababwira ko ari ni geto hari karababwira mu vyumve nuko mu gusezera abakunzi ba Magic Channel ukuntu batwenze nta muntu numwe abakuzi kudashobora kubatwenza ariko
tujambo dutatu tudusunika rugi kugira dushobore kurangiza udusunika rugi bana yacu tujambo tudusunika rugi utwo nutubomora yes navugira ko twari kumwe na Geto ndi ari karatagira kuri bina biriya nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabizitwubaka biraheza bigatuma ibintu bigenda neza uriko radufasha kugira n'amasana amashuri gufatwa neza gutya mwite Scott asante sana Scott no agufilme vraiment aramusabiye Scott guys muri commentaire baramusabiye